inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Iyi ni radio Inzamba agateka kawe muriko murakurikira sangwe ikaze inshuti namwe bakunzi mu makuru twateguriye kuri no wa 13 myandagaro umwaka wa 2026 akaza kwashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Kuri no wa 13 myandagaro niho hibukwa imyaka 22 iheze habayeho nyabwoko ryakorewe abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi mu Gatumba. Muraza gukurikira uko bibonwa n'ishira hamwe ACG Genocide Cirimoso aho rivuga ko ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ritarahagarara kuva muri iyo myaka yose. Muri ano makuru nyene murakurikira n'ibivugwa n'urunani Sepo Harusha aho ruvuga ko imiryango y'abanyamurenge bahaburiye babo atabutunganye kwitega ku butegetsi buri mu Burundi uno munsi. Aborozi bo muri komine Bubanza iri mu ntara ya Bujumbura nabo bararajwe ishinga n'uburyo ibiciro byagabanutse ku bitungwa byabo, ivyo bigatuma bakorera mu ruhombo. Iyo ari incamake amakuru mu Idonido ni Mukanyisase. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 *inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru kuri no wa 13 myandagaro umwaka wa 2026 niho hibukwa imyaka 22 iheze habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye abanyamurenge mu kambi y'impunzi yo mu Gatumba mu Burundi, hafi yaho Uburundi buhanira urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico gitero cemanzwe n'umuhari FNL ico gihe cahitanye abantu barenga 160 gikomeretsa abarenga 100. Ingene vyagenze tubibaze Jean Georges Kibogora. Hari mu ijoro ryo kuwa 13 myandagaro umwaka wa 2024 aho haba igitero simusiga cerekeye impunzi z'abanyamurenge zaba mu ikambi y'impunzi yo mu Gatumba hafi yaho Burundi buhana urubibe na leta iharanira demokarasi ya Kongo. Abahitanywe ico gitero bari abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu gihugu ca Kongo baheruka guhunga intambara muri Kivu yo mu manuko. Ico gitero cahitanye abanyamurenge bashika 166 gikomeretsa abandi 106. Benshi muri bo bakaba bari abagore n'abana. Muri iryo joro abagizi ba nabi bakoze ico gitero baje bitwaje ibigwanisho babanza gukikuza iyo kambi y'impunzi hanyuma bashushagiramwo insase zicira umuriro kutuzu izo mpunzi zabamwo aho babateye mu ijoro basinziriye. Mumenya ko iyo kambi yabamwo n'izindi mpunzi ariko ico gitero cari cerekeye aho izo mpunzi z'abanyamurenge zaba, izindi nazo zikaba zitakoma kumwe. Mu nyuma umuhari Paripoto FNL ucishije ku muvugizi wayo w'ico gihe Pasteur Habimana warembanze ko ari wo wakoze ico gitero. Umatoza yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira hagati y'akazi na muntu, Human Rights Watch na Amnesty International hamwe n'ivyavuzwe n'ababibonye byarerekanye ko uwo muhari Paripoto FNL muri ico gitero ushobora kuba warafashijwe n'abagwanyi b'abamayimayo mu gihugu ca Kongo n'interamwe zakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri uyu munsi nyene amashami yo hanze yishira hamwe ACG Genocide Cirimoso yifatanyije n'umugambwe w'abanyamurenge mu kwibuka abazize ihonyabwoko ryabereye mu Gatumba kwa 13 myandagaro 2024 aho abanyamurenge benshi bishwe bahuga ubwoko bwabo. ACG Genocide iributsa ko ihonyabwoko ari icaha kitababarirwa kandi gasaba ko abakoze ibyaha by'ihonyabwoko mu Burundi bashikirizwa ubutungane mbere bakabazwa n'ivyo bakoze. Twumvirize Liliane Nindereye yavuze ku izina ry'amashami yo hanze yishira hamwe ACG Genocide Cirimoso. Ishyirahamwe ACG Genocide Cirimoso bisata bikorera hanze kuri igenekezo rya 13 z'ukwezi k'umunani twifatanije na community y'abanyamurenge aho bibuka ababo biciwe mu Gatumba, aho hakaba hari kuri igenekerezo mu mwaka wa 2004. Ishyirahamwe ACG Genocide Cirimoso rirongeye kwibutsa abarundi ndetse n'amakungu kwabo banyamurenge biciwe mu Burundi bari mu minwe ya ASER bakongera bakaba mu minwe y'igihugu bahungiyemwo. Twibutsa kandi ko ico gitero cyo kuwa 13 z'ukwezi k'umunani mu 2004 ciyemerewe n'abarongoye umuhari Paripoto FNL. Abo nabo kugeza uyu munsi ntibaraseruka imbere y'ubutungane ngo babazwe iki gitero cakozwe ku banyamurenge bari bahungiye mu gihugu c'u Burundi.
ishirahamwe ya Jenoside Cirimoso kuri uyu munsi rero turunamiye izo nzirakarengane twongera dufata mu mugongo ababuze ababo ndetse n'abarokotse igihonyabwoko cane cane ryaje ryizizira abanyamurenge bongo bw'abatutsi. Ishirahamwe ya Jenoside Cirimoso turemeza ko tutazigera tureka kunamira abanyamurenge ndetse tubandanya dufata mu mugongo abo babuze twongera dufatanya mu bikorwa bijanye no kurondera ubutungane. Twongeye kwibutsa Burundi n'amakungu yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa kandi twibutsa yuko ihonyabwoko rikorerwa abatutsi kuva muri iyo myaka ritarahagarara ariko ari kibazo bategerezwa kwicarira kuko ata muntu aberewe no guhekurwa. Twongeye kandi kwibutsa Burundi n'amakungu nyene yuko ihonyabwoko ari icaha kitababarirwa, ari icaha gitegerezwa guhanwa. ngo nta butungane imiryango y'abanyamurenge yaburiye ababo mu bwicanyi bwo mu Gatumba yo kwitega ku butegetsi buhari uno munsi. Ivyo nibishikirizwa na Jean Bosco Rwigemera icegera c'urongoye urunani Sefo Harusha, aho avuga ko ubutegetsi buhari burangwa n'amacakubiri afatiye ku bwoko mu kuterekwa icitwa umututsi, agafatira ku nyigisho z'amacakubiri zirigwa zirakwiragizwa hirya no hino mu gihugu. Ahanura imiryango y'ababuze ababo kubika ahadata ivyemezo kugira ngo izovyereka niyamara kwitura ubutungane mpuzamakungu. Kurikira Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongoye urunani Sefo Harusha. Abanyamurenge biciwe mu Gatumba bishwe n'umuhari Paripehutu FNL ariyo yahindutse FNL mu nyuma yitwa CNL fatiye ku mateka yayo no kubayitwara, kugira habe ubutungane kubishwe no kubabuza ababo. Kuntu intwaro y'u Burundi imeze uno munsi vyoba kuri Sefo Arusha ico twokwita igitangaro. Burya iyo migambwe yose navuze aho hejuru be n'uri ku butegetsi uno munsi ishira imbere ubwoko, iyo migambwe yiyitirira ko yaje guhabuguza ubwoko bw'abantu. Nta rubanza nk'urwo bokurikirana ngo rucibwe. Ibimenyetso byinshi birahari, haba mu vyo bakoreye abana b'abatutsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe haba imyiyerekano, ivyo barimwo uno munsi mu buseruko bw'igihugu ca Kongo ndetse n'ibindi. Ikintu co kwanka no kwankiriza zina mututsi baragihurirako, ntimuzohendwe n'amazina atandukanye. Murazoraba ingene bagiye baratoteza abateshejwe izabo n'ubu bikiriko mwaka w'igihumbi 1993. Muzokumvirize inyigisho zabo. Amaradiyo akingiwe ikibaba n'intwaro yabo, ayo maradiyo abiba amacakubiri, abibugwanko ukwanka zina mututsi wese. Ivyo nivyerekana ko atabutungane umuntu yobitegako. Ikizoba kugira ubutungane rero butebe buboneke, aburyo ubwicanyi nk'ubwo budata igihe, ico twokwita mu Gifaransa crime imprescriptible, ni ihinduka ry'intwaro, hakaza intwaro ishira imbere ubutungane kuri bose. Iyindi nzira ishoboka niyo kwitura ubutungane mpuzamakungu canke za sentare zifise ububasha bwo gukurikirana abakoze amabi bo mu bindi bihugu. Bene kubura ababo rero ntibabike neza ivyemezo ahadata. Umunsi bituye ubutungane ubwo ari bwo bwose kwigenga, Sefo Arusha iri inyuma yabo irabashigikiye. Inzamba. Nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru, imyidogo ngo ni myinshi mu borozi bo muri komine Bubanza yo mu ntara ya Bujumbura kubera ibitungwa bitakigira agaciro kuvaho ibiciro vy'inyama bigabanirijwe. Bavuga ko basigaye bakorera mu gihombo gikomeye ngo kuko n'ibiciro vy'ibitungwa vyaciye bigabanuka kandi bakoresha uburyo bunini mu kuvyorora. Abo borozi bagasaba leta ko yobashira ku rwego rumwe n'abadandaza b'inyama. Mugenzi wacu Julien Muzinga abidushikireko. Nkuko aborozi bamwe bavyivugira ngo kwahira ivyo bitungwa bibatwara uburyo bwinshi kuko basigaye babigaburira mu nzu no mu ruhongore. Bakavuga ko leta yagabanuye ibiciro vy'inyama ariko kuri we atacahindutse ku biciro vy'ivyo bagaburira ivyo bitungwa. Ngo babona ko vyari bikwiye ko leta yobareka nabo bakaza baragurisha ivyo bitungwa ku biro bagapima ku munzani kugira ngo nabo bashobore kunguka. Iyi minsi twebwe aborozi nta kintu kinini
turiko turinjiza n'ukuri turiko dukorera mu ruhombo basi ruteye ubwoba n'ukuri kuko ibitungwa vyacu vyateye agaciro cane ku masoko nk'akarorero ino twara tugurisha imiliyoni 5 ubu ntizirenza imiliyoni 3 impene twahora tugurisha ibihumbi amajana 350 ubu zigeze ku bihumbi 180 gusa yonyene n'inkoko twara tugurisha ibihumbi 60 ubu nazo zigurishwa nk'ibihumbi 30. Ibyo bituma rero twebwe aborozi n'ukuri tugira igihombo kinini cyane. Ikindi kibazo ni uko ibitungwa byinshi bitagishobora kujanwa kurisha ku misozi nk'uko byahora bigenda, bisigaye bikaburirwa mu ruhongore cyangwa mu nzu, kandi ibyo kurya byabyo birazinze cyane ukuri. Nk'umufuko w'ibyatsi ubu ushobora kugurishwa ibihumbi 12. Iyo ufite ibitungwa byinshi rero amafaranga yo kubigaburira acaba menshi cyane, kandi ibyo bitungwa ubigurishije ntushobora kuronka ayo wabitanzeho. Nicyo gituma dusaba leta ko yodufasha abasha mu gushinga ibiciro by'ibitungwa n'ukuri. Twifuza ko ibitungwa vyogurwa hisunzwe uburemere bwabyo, ni ukuvuga ku kiro, kugira ngo umworozi aronke igiciro kibereye kandi areke kugurisha ibitungwa ku giciro gishingiye gusa ku kuntu umuguzi abibona. Mu gihe biruko mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa musitanteri wa komine Bubanza kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ivyo abo borozi basaba. Turamukena. Nino kuri iyo nkuru ya Julienne Muzinga duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kane. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri, bakoze na bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu mwari kumwe kuri mikro, nkaba ndabipfurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.